yangira ngo muri kisi cya kabiri naho ngira ngo murabona ubundi buryo muri ibihugu by'abazungu baryoherwamo batambamo, mbega uburyo bakoresha mu gutaramisha abashitsi canke abantu baba bari ngaho hafi bariko barakurikirana ibikorwa biba bihaye birabera muri ico gikorwa. Murabona yuko intambo zitandukanye n'izo mu gice cya mbere twako turabereka, murabona yuko n'imyambarire nayo iratandukanye. Ngira ngo murabona uko ibintu biba bimeze muri ibi bice duherereyemo. Ngira ngo murabona yuko iyo habaye ibintu by'abantu benshi bahurira hamwe, abatembereza ibintu kujya ko muri Afurika nini urabona ko bibaho. Murabona yuko ari nk'abantu batembereza imodoka zirimo ibintu bagurisha by'ibiryo n'ibyo kunywa. Urabye muri rusange urabona ko yari umuntu afise udufaranga mu kuko ntiho kwicwa n'inzara, kuko imodoka zimwe n'imodoka zakorewe ibyashara aho bashaka kudandaza ibiribwa cyangwa ibinyobwa bibaye n'ibyo umuntu akunda. Umva rero nicyo kimwe no muri Afurika ubona ahari abantu benshi ntabura abandi batembereza ibi cyangwa ibindi. Umva rero muri rusange isi nicyo kimwe. Ngira ngo izo ntuze nazo bahaye baravuza, ngira ngo murabona ko bafise n'umuntu ayirimbisha. Ku basenga muri Katolike ngira ngo muramenyereye abantu ayirimbisha kuri bene ubwo buryo.
byose bigendera kuri mezire. Ya ni hatari byari byose ngamara byibonera.